namaze kugusigurira ko abasirikare bagowa y'ikivumvu co kimwe n'abandi barundi ariko igihano baracemeye baranagikora kandi caraheze ni kubera ko udashaka kumviriza ivyo ndagusigurira wibaza ko kijya gihano bakoze kingana icaba abariko baragandagurwa muri Kongo wibaza ko kingana n'icaba abariko baragwa muri Kongo abasirikare gukora igihano canke kudakora igihano ndakubwiye ko bagowe co kimwe n'abarundi muri kino gihe ijambo umubwira rijanye ndayishimiye nta butumwa twebwe nta mwanya dufise kandi wo gutakaza ngo turafise ubutumwa tumubwira twaramubwiye bihagije impanuro zikwiye twarazitanze turamubwira ico yokora twarasohoye amadeklarasi atandukanye agishika ku butegetsi turamubwira ko yotahukana impunzi zikaza kubaka igihugu cabo zigasubira mu vyabo n'iteka vyaramutaye kuwamaza Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muratwumviriza muri tubashimire vyimva mutima mwebwe mudukurikira muciye ku mbuga zitandukanye abatwumviza muri hirya no hino ndabamenyesha ko no musi tuza kuba twabaza nundi mutumire murabizi ko ejo mu kiganiro cacu mwe dufise ubundi mutumire mutumvuciye kuri West Atakaburungu Radio Peace FM akaburungu kome ariko kandi mushobora no kutwumva muciye kuri Baho Neza TV dusangiye kino kiganiro muzoza murakurikira buri misi yose tunamenyesha ko mushaka kugira ico mutera ca mufisi ico mwotubaza murashobora guca ku rubuga rwacu rwa YouTube mukandika kuri mu commentaire canke naho mukatwandikira kuri email murayibona kandi musha no kuturonka ku murongo wa telefone mukagico tubajije canke intererano yanyu tukabishura uko nyene Jenny twa Joe Philbert Karangwa mu buhinga bw'ivyuma Mario Yves Irakoze noza gutuma ya majwi yabashikira ameze neza eka mbere n'amasanamu ameze neza no musi rero ndi kumwe n'umutumire adasanzwe sinirwa ndamuvuga ngira muramubona imbere yanyu muramubona ko ari uwo musanzwe mumenyereye mukanya araza kwivuga mugabo tukaba tugira tuganire kubijanye n'imyaka 5 irenga hamezi makeya umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi mbega iyo myaka 5 yaranzwe niki mbega uburundi bwavuye hehe buganahe mbega abarundi ico bari bamwiteze ko nico babonye yinjiye avuga ko umunwa wose uzoronka icujya mu maguru masha kandi n'umufuko wose ukajejeta ifaranga mbega abarundi barabigeze ko abarundi bo kwitega iki kubijanye n'imbona kazoza mwaka 2026 Epitase reka ndaguhikaze muri kino kiganiro murakoze cyane urakomeye namahoro turaho turashima Imana kandi turakomeye tumeze neza yego sagasesesho rumuri biranaboneka ni vyiza turaho ntawo vuga ngo sagaseseshwa rumuri kuko turafise umubabaro turafise agahinda kibibazo turimo kibibazo abarundi barimo kingorane abarundi bamaze igihe barimo zitegwa n'intwaro mbi z'agahotoro n'igikenye za CNDD-FDD zimaze iyi myaka yose 20 irenga ziba zigirije ariko imbere yaho murundi yarabayeho neza siko byanyu byo oya ni CNDD-FDD ibibazwa uyu munsi kandi n'imbere yaho ndamaze imyaka itari mike aho ubona ndakuze sinari bwabone intwaro icinyiza intwaro yica intwaro yangaza intwaro ituntuza abarundi kunganya iyi ya CNDD-FDD canke benizi zabandayishimiye urumva rero yuko bitandukanye
kandi kira noneho uyu munsi ntituvuga ngo ejo haheze, tuvuga uyu munsi kuko ibihari uyu munsi canke n'ivyabaye bibazwa abahari uyu munsi, bahari kugira ngo bamare agahinda, kugira ngo bamare umubabaro, kugira ngo bafashe abarundi. Tushake tuyireke tuvugane ku myaka 5 ya Varisito Ndayishimiye, kuko yategezwa no kubikosora nimba by'ukuri hari byo gukosorwa mu myaka 5 ya Varisito Ndayishimiye. Oya yoyo nakajogeza yoyo biragoye no kuronka ingene umuntu ayivuga, biragoye aho umuntu yohera naho yohereza, kuko ibintu byose byarabaye urudavagi, byarayangaye. Ya nimvugo y'umunyepolitike. Oya si imvugo y'umunyepolitike, genda mucenda juru hariya, ugende hariya mu Butwe, ugende hari Kigamba, ugende za Nyanzarake, ugende za Cibitoki, uraba abanyagihugu ayo bagowe baraza kuvuga amarira abatemba ku maso gusumba uyu mubabaro jewe mfise. No kuvuga ko umubabaro jewe mfise uri hasi cyane y'umubabaro abanyagihugu batarabanye politiki, batagira politiki bafise. Nibo bicwa, nibo bapfungirwa abana babo, nibo agahawa kabo kirirwa karibwa, nibo ibintu byabo byirirwa biribwa, nibo bakubitwa n'imbonera kure, nibo batwagwa ivyabo nabitwa ko batwara, nibo rero bababaye. Uyu munsi turabona abanyagihugu bahuka bakavuga bati mu myaka 5 umukuru w'igihugu yinjiranye politiki ivuga ko umuntu wose utegerezwa kuronka icurya kandi umufuko ukaronka amahera. Hari abatanga bavuga ko babigeze ko. Reka ndakubwire ga Geoffrey, ntimuzoze murazana imvugo bene izo mwiyumvira canke ibintu ntazi yo mubikura bitandukanye n'ivy'abarundi babayemo. Imyaka 5 President Ndayishimiye amaze yabaye imyaka yo kuvyegetwa, yo kwangatwa ku Barundi, yabaye imyaka ibabaje idafise nuko umuntu yoyivuga. Uri kuravuga ngo yazanye ngo ivyivugo yuko umuntu wa wose uronka ivyo kurya, amafaranga nyamba ngo yuzura, nyamba ngo ajejeta umufuko. Ivyo vyose ni bimwe ndiko ndakubwira vyo kuvyegetwa no kwangatwa ku Barundi. Imyaka 5 iheze kuvyegetwa no kwangatwa ngira ni imvugo iremereye. Ntiremereye, nugutoneka, nugukomeretsa, nukubabaza, nugukora kwitama, nugukindaga umurundi agowa yatavuga. Kubera ko Evariste Ndayishimiye ivyo uri kuravuga vy'ivyivugo, nshime ko wakoresheje imvugo yonyene, ni ivyivugo, ni inkuru, nivyo nyene vyamuranze. Reka duhere washaka muri ico gisata nyene uvuga, ngira ngo c'ubutunzi, ngira ngo niho habarizwa ivyo vy'uko umunwa wose uronka ivyo kurya. Abarundi aho kuronka ivyo kurya niyo myaka bagowe gusumba iyindi myaka yose yakabaye. Umurundi no munsi ararara ubusa agataka kabwirirwa, bwasubira guca akaburara akongera akabwirirwa. Usanga beshi barya rimwe mu minsi 3. Ico ni kibazo c'umukuru w'igihugu. Ni kibazo c'umukuru w'igihugu kuko uri kuravuga ko yazanye icivugo cyo kugira ngo umunwa wose uronka ivyo kurya. Yarabivuze neza ko yashaka Abarundi. Ubanza urindire ndagusobanurire ingene Abarundi ico civugo co kuza ngo umunwa wose uronka ivyo kurya atagihuriye n'ivyo Abarundi babamwo. Ndakubwiye ko Abarundi bafungura rimwe mu minsi 3, naho nyene bagafungura ibidakwiye. Abarundi uno munsi bagenda gusa. Umurundi arya rimwe mu minsi 3. Abarundi barya rimwe mu minsi 3, naho nyene bakarya ibidahagije. Harabatunzwe sindiko bashobora kuba aronka utwo dukeya kubera ko kumbure ari kibazo kirangwa n'ahandi kuko si mu Burundi. Reka ndakubwire Geoffrey,
muduge hamwe ndiko ndakubwira mugende mu Ruyigi mugende mu Rutana mugende Gitega mugende mu Cankuzo mugende Ingozi mugende Bujumbura Rirare mugende Makamba mugende Ibururi mugende ibindi ko ndakubwira nivyo abanyagihugu babayemo. Abanyagihugu barashonje, abanyagihugu ntibaronka ivyo bafungura, abanyagihugu niyo barose n'utwo dukeyi barakubitwa kugira ngo badushikanire umukuru w'igihugu, kugira ngo badushikanire umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu ntibarima kugira ngo bashobore kwimbura kubera ko nta politike CNDD-FDD canke Ndayishimiye afise yo gushobora kurima ngo abarundi bimbure. Abarundi ntibaronka umwavu kugira ngo bashobore kwimbura uko bihagije baheze biteza imbere. Abarundi ntibaronka amafaranga bya bindi rero wari kuravuga ngo umufuko ujeje tyamba ngo ugire gute ngo uronke ngo amafaranga n'ayarariyo CNDD-FDD Ndayishimiye ayakurayo ayagaburira umugore n'abana biwe, ayakurayo yirirwa rasiyona atembera hirya no hino muri vya bipindi vyo gukora kwitama no gutera inkuru no gutwenza abarundi bigorewe, ayakurayo abazana mu makori n'amataxi atagira epfo na ruguru, atagira ico asigura ga Geoffrey Bere. Ariko Epitasi nibutse n'abari ko aratwumviriza ko avugira umugambwe MSD, uyu n'umugambwe ahubwo navuga ko utavuga rumwe na leta gusa ahubwo ugwanya n'ivyiyumviro vya CNDD-FDD kuva kera. Ubu mu myaka 5 heze ugira umbwire yuko atakintu na kimwe umukuru w'igihugu yigeze avuga mwoshima nk'umugambwe MSD. Mbanze ndakubwire ko hejuru yo kugwanya canke kutavuga rumwe n'ubutegetsi je ndi Murundi, ivyo ndiko ndakubwira nivyo abarundi babayemo, nivyo badashobora kubahuka ngo bavugire ngaha bakubwire wewe uri umumenyesha makuru. Ivyo ndiko ndakubwira ntaho bihuriye no kugwanya canke kutavuga rumwe na CNDD-FDD canke n'ubutegetsi. Mu myaka 5 iheze nta kintu na kimwe kiriho ciza co gushima, ahubwo ibintu byasubiye inyuma nivyo ndiko ndagusobanurira. Tugende mu gisata c'agateka kazina muntu n'intwari ibereye. Agateka kazina muntu karasubiye inyuma ku rugero ngira ngo ntashobora kurongenda gusigurira. Ndakubwire yuko abarundi Ndayishimiye amaze kwica n'intwaro yiwe, nta yindi ntwaro nibaza ko yari bwabeho irabica, nuko abarundi gusa mutabibona na mwebwe abamenyesha makuru mu birenga ko mukaza kuvuga ibintu bitari byo. Reka ndakubwire ko ku munsi abarundi badasiba kwereka umukondo ijuru bagandaguwe n'intwaro ya Ndayishimiye. Reka ndakwibutse ko abanyororo barenga 400 batuririwe mu ibohero ry'Igitega bakicwa n'intwaro n'abari bajejwe kubakingira. Reka ndakwibutohoza leta yakoze yavuze ko ari insanganya ndiko ndakubwira ko ririya bohero ryaturiwe n'inzego z'igihugu kandi ivyo tubifitiye ivyemezo bihagije, kandi ko tuzobishikana imbere y'amasentare y'abasentare mpuzamakungu canke sentare abarundi tuzoshiraho. Ureke ndakwibutse ko abasirikare baheze birigwa baragandagurwa bicigwa muri Kongo, ntihabuze vyibura abasirikare bariko baregereza 5,000 bamaze kugwa muri Kongo kuva binjira kugwana muri Kongo, bagiye kugwana na M23 ngo bagiye kugwana na leta bara ngo bagiye muri izo ngwano abarundi batabona inyungu zizobazanira. Ndakubwire ko imbonera kure zababa nkabo nyene hafi 5,000 murantunga zimaze kugwa muri Kongo muri iyo ntambara nyene. Ndakubwire ko abapolisi nkabo bamaze kugwaho nyene bishwe bazira intambara abarundi atacu bayironderamo. Geoffrey Bere, abarundi bariko baricwa ku munsi
ni kubera gusa abantu benshi nibaza ko tutabiraba. Numva ibyo uri kuravuga naho nakubaje ngo kimwe basi ushima kuri intwaro ya sende ubanzureke numva atacuri buronke banzureke ndagusigurire nakubwiye ko arakayobera bahinga ivy'intwaro yandayishimiye imaze gukora ariko kandi ntibinatangaje nk'abantu badashigikiye ibyo sende ntaho bihuri umugambwe wanyu nturi ku butegetsi wagiye ukumirwa mu matora nayo mwagiyemwo mugatsindwa kumbura ugasanga harimwo ku ayo twagiyemo tugatsindwa naya wogenda ukabaza Guillaume Bunyoni umushikiranganje wa mbere ahagorewe kuri burangare hari igitega kuri burankare hari igitega yo kubwira ko ibi ndiko ndavuga ndiko ndabesha wogenda ukabaza Desire Uwamahoro ahagorewe hariya mu munyororo yo kubwira ko ibi ndiko ndavuga ndiko ndabesha none abo bagwanya CNDD-FDD none abo ntibavuga rumwe n'ubutegetsi ivyo ndiko ndakubwira ariko bagirijwe guhirika ubutegetsi bagirijwe gukuraho ubutegetsi mutemeye wogenda ukabaza rugo n'umugabo Daniel umunywanyi w'umugambo MSD kuva 2014 tariki 8 yakuwe ku ngoro y'umugambwe ari mu nama y'umugambwe yagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu Muhisi Petero Nkurunziza n'uyu munsi akigorewe harya wosanga yagirizwa guhirika ubutegetsi twebwe ko tumaze imyaka 10 mu buhungiro twagirizwa guhirika ubutegetsi canke tuzira gusa ivyiyumviro vy'iwacu byo kurondera ko ibintu bihinduka muri mwebwe harabyagirizwa kubuhirika mu mwaka 2015 mugabo mwebwe mu rumugambwe ni bande bahiritse ubutegetsi mu mwaka 2015 harabaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi tavuga ko CNDD-FDD ariyo yahiritse ubutegetsi mu gusenyura amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro ryakomoka ni kubera ikivyo vyirengagiza mu 2015 abarundi twahagurutse turondera yuko amategeko yubahirizwa mu 2015 umugambo MSD wahagurutse urondera kwivya abarundi bumvikanye umushinge w'amasezerano abarundi bagize yingene igihugu kizotwagwa utarandurwa mu 2015 abarundi co kimwe n'umugambo MSD twahagurutse turondera kwibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano yarusha ryubahirizwa ntitwahagurutse guhirika ubutegetsi CNDD-FDD rero niyo yahiritse ubutegetsi mu gusenyura uwo mushinga abarundi bumvikanye kuko amasezerano yarusha yabuza ko nta murundi numwe azotwara ibiringo birenga 2 CNDD-FDD rero kigira kudeta irondera guha ibiringo 3 Nkurunziza binyuranye na ya masezerano na wa mushinge abarundi bumvikana na yabwirizwa shingiro abarundi twaritoreye ivyo rero ntusubire kuvuga abanyagihugu bahunza amajwi CNDD-FDD guhera mu mwaka nta barundi bahunza amajwi CNDD-FDD nta CNDD-FDD ntiyatsinze amatora mu bihumbi binga 2005 ibihumbi 2005 uko bivuga CNDD-FDD yaratsinze amatora kubera ko abarundi barondera ko ibintu bihinduka abarundi barondera ko baronka amahoro ko bava mu ngorane bari barimo abaritoye ico gihe haraho bagiye nico kibazo namankunda kubaza politike muvuga ko CNDD-FDD yiba amatora ubanzureke mbanze ndatoye mu 2010 banatoye mu 2015 no mu 2020 uretse mu 2005 ndakubwire ko mu 2010 niho nari mu bitoje muri ayo matora ntitwatsinzwe nta matora yabaye CNDD-FDD yarivye amatora ibihumbi 2015 niho nari mu bitoze CNDD-FDD yagize kudeta isenyura amasezerano yarusha isenyura nibwirizwa shingiro abarundi twarumvikanye twaritoreye bituma abarundi duhaguruka CNDD-FDD yigumizaho ku butegetsi ibihumbi 2020 nivyo nari mu buhungiro mugabo narakwirikiranye nta barundi batoye CNDD-FDD abarundi baratoye umushinga ntahegwasa CNDD-FDD irasubira igira kudeta itwara amajwi
abarundi batoye. Ariko reka tugendega Epitasi buke bukuri kuvuga ko umushinga amateka agatorwa sarongo umugambwe muri kino gitwa seneri unafise n'ingorane zidasanzwe, uvuga ko mu mwaka wa 2020 yatsinze amatora gute? Ayo maji mwayabwiwe nande mwayakuye? Subwa mbere numva mu mugambwe MS mubivuga ko mu mwaka wa 2020 sende David tatsinze amatora, ahubwo ari Gwasa yatsinze amatora. Ubu mwebwe mwotsindwa amatora bakabaka iyo ntsinzi. Ntushobora kumpaririza ubwa mbere hoho ko twebwe tudafise abanywanyi mu gihugu cose, murabamenyesha makuru nimba utabizi uragenda ubirondera. Ntushobora kumpaririza ko twe tudafise abanywanyi mu gihugu cose. Turafise amastructure akora ku munsi. Nta kintu na kimwe kiba harya mu gihugu tudafitiye amakuru kandi tutamenya. Amatora yo mu 2020 twarayakwirikiranye, tugomba kurondera kumenya ibiriko biraba. Ndakwibutse ko twanatangaje n'imbere ko twamaze kuronka ko CNDD-FDD iri kiriba amajwi y'abanyagihugu. Mbere ngira n'Imana kwiradiyo iwawe narumutumire ndi kumwe n'umuhisi Maître Rufyikiri, sinibuka uyundi muntu twari kumwe muri ico kiganiro, ndanavuga nti amatora ari karaba, ndabibutse ko CNDD-FDD yarangije kwiba amajwi y'abanyagihugu. Twamaze kumenya ko biyivye amajwi, ibiza gutangazwa binyuranye n'ivyo abanyagihugu bitoreye. Rero iyo tukubwira yuko CNDD-FDD yijwa amajwi y'abanyagihugu mu 2010, mu 2015, mu 2020, nayo ivyejo bundi ivyo bititwa amatora, ntuze kumpaririza kuko ndabikubwira kuko tubifitiye ivyemezo. Niho twarabikurikiranye, turanabifitiye ivyegeranyo bikwiye ni washaka uzoze tubiguhereze na wewe uvyirabira ubibike. CNDD-FDD kiretse mu 2005 nta wundi mwaka numwe irigera isubira gutsinda amatora. None ivyo mbona byo n'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije n'ubundi bibaza. Nta matora hari bayatsinda. Amatora mugabo haraje umugwiseni uje gutunganya amatora, bagashira abacungera amatora mu ntara zose ubuhoza abaye 5 ngira bizohava vyoroha, kandi n'ubu muzovuga ko yatsinzwe canka atari amatora kandi azoba yabaye ku mugaragaro. Geoffrey be ni vyiza yuko mu mwuga wanyu nivyo ko muhagara kuri za deontologie z'umwuga, mugabo si vyiza yuko mwiyobagiza ibintu mubona. Sukwiyobagiza ntushobora guhagarara ngaha ngo umbwire ko CNDD-FDD yatowe n'umurundi numwe. Mbega umurundi yo yitora ashingiye kuki? Bajya twabonye batonze imirongo n'amakarita. Barya bagiye kwanka CNDD-FDD ihisha ica abarundi batoye. None nimba CNDD-FDD ifise abanyagihugu indiri nk'ukuri kurabahaya data wanje ko bafise abo batora, batinyiriki ga Geoffrey Bere kureka ngo habe hamahiganwa hama barundi bitora ico bashaka, babitinyiriki. Ni kubera iki bankira batavuga rumwe na CNDD-FDD kuja muri ayo matora? Ni kubera kandi mutaha CNDD-FDD umukuru w'igihugu yavuze ati abashaka kudahuka ni muze, hama nibaza ko atoca ivyo biri mu ntumbero yo kwanka ko habaho demokrasi umugambwe MSD uri kuragwanira. Ivyo biri mu ntumbero yo kwanka ko abarundi baronka ijambo kugira murantunga kugira ngo bitorere indongozi. Ivyo biri mu ntumbero yuko CNDD-FDD izi neza ko abarundi badashobora kwitora, badashobora kwishigikira, bagahitamwo gukumira canke kwigizayo abo bohiganwa. Uravuga twebwe ko turi mu buhungiro, kubera iki Gwasa bamwasa umugambwe wiwe bagatako bakamuburagiza, bakanka abarondera kwitoza bigenga nk'urunani Burundi bwa bose
ari bo vyitwa yuko bari kuza muri ayo mahiganwa bakarondera imigambwe bahereza amafaranga iza kubaherekeza gusa ya migambwe atahihagaze yiza gusa gushigikira CNDD-FDD wibaza ko babigira kweri atahihagaze ubwo ntushatse kuyisuzugura irihe imigambwe nk'uwanyu si imigambwe nk'iyacu kuko umugambwe nk'iwacu urawuzi umugambwe MSD urabuzi urazi igihagararo cawo urazi aho uhagaze urazi abanywanyi bawo urazi ko CNDD-FDD iwutinya kubera ijunja n'ukuri n'akarangamutima n'imigambi dufitiye Uburundi. Ibi rero ndiko ndakubwira ni ibintu mutagomba kuza muri irengagiza kandi ibi ni navyo bituma abarundi bakomeza kwiyunga no guhaguruka no kugwiza inguvu zo kuzosenyura no kurandurana n'imizi iriya ntwaro ya CNDD-FDD. Gusenyura no kurandurana n'imizi ariko biciye mu matora canke biciye mu kumvikana. Siwe ubwira abarundi ico bazokoresha mu kurandura intwara abarundi bamye bafise ingene bahindura ubutegetsi mu nzira imwe canke iyindi Rwagasore nta warinze kuza kumubwira inzira zobicishamo kugira ngo ashikire intahe yo kwikukira abarundi dufise uyu munsi Ndadaye nta wamubwiye inzira zobicishamo kugira ngo azoshikire intsinzi yitirirwa demokrasi abarundi bari barasomye ko iri kirasenyugwa na CNDD-FDD abo bose babigeze ko bafatanye mu nda n'abarundi bafise ihangiro n'inzira bagomba gushika uno musire uno munsi abarundi barafise inzira bazobi mbe ico witingimba no kuvugira bidaciye mu ngimba mu kusesa amaraso canke intambara canke umunwa w'inkoho turashobora kubishigikira mugabo radio Peace FM ni radio y'amahoro radio ijwi ry'ugwaruka dutsimbataza amahoro twemera ko ivyo vyoshoboka bidaciye mu ngimba rero ivyo n'uburenganzira bwawe je ndakubwiye ntabarundi barafise inzira bazobicishamo twe tugira politike nk'umugambo MSD turafise ivyo dukora nico gituma wa ndonde waturondeye mugabo ntiwiyumvire ko mwebwe nk'abamenyesha makuru muzotegeka abarundi inzira bazocishamo mu kurondera ko ibintu bihinduka abarundi barazi uko bazobikora kandi abarundi baciye ubwenge abarundi baraciye ubwenge barafise ingene bakora n'inzira bacishamo kugira ngo ibintu bihinduke si twebwe bo kubahereza orientation canke kubabwira inzira bazobicisha bo barayizi kandi barafise ingene babikora kandi bariko barabikora bitari kera uzobibona ko abarundi batari basinziri kanatsinda ubundi yavuze ati Burundi bugona buri maso ko tubihuriza ko bitazoca mu ngimba ntavyo duhuriza ko nakubwiye ko abarundi bafise inzira bazocishamwe mu guhindura ibi reka kurondera ko twebwe duhereza canke dutegeka abarundi inzira bacishamo mu guhindura ibi ivyo n'ivyiyumviro vyawe nanje nshobora kuba nsi ivyiyumviro muga abarundi canke umugambo MSD urafise inzira urafise nuko ukora kugira ngo ibintu bizohinduka ego uno munsi rero harasigaye igihe gitoya kugira habe amatora mukuru w'igihugu matora heze umugambo CNDD-FDD waremanze neza kumugaragara kugiye gushira abashinga amateka mu nama shinga amateka bose bashiramwe umugambwe umwe wa CNDD-FDD ibi iya mu biha reka kubandanya muvuga ibintu vy'amatora nakubwiye ko atamatora ari karaba mu Burundi mu nama shinga amateka nta nundi mu ndiko ndakubwira ko kuva mu bihumbi 2015 ga Geoffrey Bere gushika uyu munsi atamatora ari karaba mu Burundi mu Burundi hari intambara yavuye kuri kudeta yatewe n'umugambo CNDD-FDD mu gusenyura amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro iyo ntambara rero yatanguye kuva itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2015 gushika n'uyu munsi ntirahe abarundi turi muri iyo ntambara ibandanya kwica ibandanya gupfunga ibandanya kwangaza ibandanya kwaka uburenganzira abarundi niryari igihugu c'u Burundi catwagwa n'intwaro imwe
n'intwaro y'umugambwe umwe nibaza ko ari muri kahise. Uburundi rero nimba bugeze muri kahise, harageze ko abarundi bakura Uburundi mu kaga, bakabukura muri iyi ntambara, bakabuzana uno munsi mu gihe c'intwaro ya demokrasi. Iyo ntambara uri kuravuga abaharana agateka kazina muntu bakorera mu Burundi, eka mbere na bamwe mu batwara igihugu bavuga ahubwo ko ari intambara mwebwe mwateje guhera mu mwaka 2015 aho mwagomorewe ugwaruka mwibarabara kugira ngo gwiyamirize ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu, ari byo vyatumye amafaranga y'agaciro abura, atumye igitoro kibura, ko ari byo mwashaka kandi mwabishitseko, ari mwebwe muri ko murateza iyo ntambara mu Burundi. Ivyo ni wewe ubivuze abaharanira, ivyo ni wewe ubivuze abaharanira agateka kazina muntu. Bamwe turavugana, abandi turahura, kandi twari turi kumwe no muri ivyo bikorwa byo guhaguruka kugira ngo twiyamirize. Amashirahamwe akorera mu Burundi nta yariho, kuko nta kundi yo kubwira. Amashirahamwe ari mu Burundi yose ari mu kwaha kwa CNDD-FDD. Nta ushobora kubahuka ngo avugishe ukuri kwibiriko birabaho mu Burundi. Ariko ubushatse kuvuga ko amashirahamwe mazima arayahunza yari mu gihugu atakaza. Ni we wenyene utabizi ko mu Burundi abantu bose mu Burundi nta utavuga rumwe n'ubutegetsi asigaye ashobora kubahuka kugira ngo ashobore gushira habona ibitagenda neza. Mu Burundi nta shirahamwe ryitwa ko ridaharanira ivya politiki rishobora kubahuka gushira habona n'abavyubahutse. None Faustin wumva bamutuka ibingana gute? Ntubona kuko bamutuka ariko batuka n'ayandi mashirahamwe yahunze. Kuba mu Burundi ni kimwe, bijya bamukorera no kumunumya, ni ukuvuga ni ntumbero yo kumunumya no kurondera ko ata muntu ashobora kubahuka kurukura mu kanwa ngo avuge ibintu bitagenda neza. Reka rero kubandanya muzana izi mvugo zaba badede bagenda bagacisha muri bariya bantu. Nta muntu ari. Mu mwaka wa 2015 imfashanyo nyinshi zarahagaze kandi kubera imyiyerekano mu 2015. None ushaka kwimfashanyo zibandanya gutangwa kugira ngo zigende kwica abarundi. Erega abantu ibihugu canke amakunga afasha Burundi kugira ngo Burundi butere imbere. Mugabo ntafasha Burundi kugira ngo hatere imbere canke harye canke hatunge imiryango irimwo umukuru w'igihugu, irimwo abashikiranganje bangahe gusa. Ziriya mfashanyo batanga nizo zagaruka zikagandagura abarundi. Ziriya mfashanyo batanga zari zo kugira ngo abasirikare babeho neza, ntizari zo kugira abasirikare baze kwicirwa muri Kongo. Ziriya mfashanyo batanga zari zo kugira abasirikare bambare neza, bagende basa neza, bakora akazi neza, batunganiriza abarundi. Ntizari zo kugira ngo abapolisi bagende batoteze, bahohotere, barya umutima abarundi. Ziriya mfashanyo zatangwa kugira ngo abanyagihugu baronke umwavu, barime bimbure. Mbwa zarahindutse ziza kubi zo kugurira imyambaro, inkoho, amagrenade, imbonera kure. Ushaka none ko amakungu abandanya zitanga kubera iki? Ntibishoboka yuko amakungu afasha Uburundi muri bene ivyo bikorwa. Hanyuma rero iburi kuravuga ngo amakungu areka gufasha Uburundi kubera ko twebwe twagize imyiyerekano canke twagwanije ikiringo ca gatatu. Sivyo, amakungu arakwirikiranira hafi. Amakungu rero afasha Uburundi kubera ko haba hariho ibisabwa Uburundi ko butegerezwa kubahiriza. Ivyo navyo ni bimwe vya bindi vyose vyatuma umugambo MSD uhaguruka kugira ngo ugwanire ubwo burenganzira. Ivyo nagateka kazina muntu, ivyo ni intwari ibereye, ivyo n'ubwigenge bw'abamenyesha makuru mwebwe mutagira ubwo bwigenge, ivyo n'uburenganzira bwo gukora politike bakareka imigambwe igakora, ivyo n'ukurekura abanyororo bapfungiwe ubusa cane abafungiwe vya politike, ivyo n'ukureka ubwisanzure bw'abanyagihugu mu buryo bumwe n'ubundi. Amakungu rero arabizi, araronka raporo ku munsi via ababaserukira mu Burundi yuko
ivyo bintu bitubahirizwa. Niyo mpamvu ntusubire kuza kuvuga ngo ni twebwe muri MSD canke abandi twahagurutse tukiyamiriza ikiringo ca gatatu ngo coba vyaratumye amakunga hagarika imfashanyo canke Uburundi butaronka imfashanyo. Ahubwo CNDD-FDD yasenyuye aya masezerano yarusha, yagize kudeta mu gusenyura iri bwirizwa shingiro, niyo yonyene ariko aratuma amakungu adatanga imfashanyo ku Burundi. Ego imbona kazoza y'umukuru w'igihugu Shashobo Unya ivuga ko mu mwaka igihugu cifise mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nukuvuga rero imbona kazoza ntishoboka kuri mwebwe. Nawe urabizi ko atambona kazoza y'igihugu giteye imbere canke cifashe ishoboka mu Burundi igihe hakiriho CNDD-FDD. CNDD-FDD niyo nzitizi y'iterambere n'amahoro n'ibindi vyiza vyose mu gihugu c'u Burundi. Ni CNDD-FDD nzitizi yavyo. Kireka nimba uvuga yuko ari imbona kazoza mu muryango kwa Ndayishimiye, mu muryango kwa Ndikuriyo Reveriyano, mu muryango kwa Ndakugarika n'abandi bakeyi bawa Kenya hariya, iyo no yumva yuko yobaho. Ariko uri kuritiranya imiryango n'igihugu? Sindayitiranya n'igihugu kuko igihugu bagihinduye bakigira imiryango. Erega nta gihugu kikihari, igihugu kiriho muga baragihinduye baraciyitirira bakigira nkitongo barazwe nabase. Naha mubona ibintu vyose vyayangaye, naha mubona ibintu vyose vyacanganye, kubera yuko amabanga y'umukuru w'igihugu bayitiranije nuko ari amabanga ya serugo mu muryango. Amabanga y'umukuru w'inama nshingamateka bayitiranije n'amabanga yo muri famiye, amabanga y'abashikiranganje bayiti, ibintu vyose vyaravanganye. Nakubwiye ko kuri iyi ntwaro ya Ndayishimiyeho ariyo ntwaro ya mbere ibintu vyacanganye ku buryo bw'uko uno munsi bigoye kuronka aho uhera naho uhereza uri kurasigura canke uri kurevariwa intwaro ya Ndayishimiye. Mu mugambwe MSD rero mukabona ko inyisha ari yehe kuko bivuze abarundi bararusha? Nta yindi nyishu, abarundi no kubanza gukora urugamba rwo gukuraho no kurandura n'ibisigarira by'intwaro ya CNDD-FDD. Hanyuma abarundi bagashiraho intwaro ibatunganiriza, intwaro bitore, intwaro yubahiriza vya bindi vyose ndiko ndakubwira birimwo uburenganzira bwa muntu, burimwo kubahiriza agateka kazina muntu, burimwo guhagarika gutoteza no gupfungira ubusa abarundi, burimwo kureka imigambwe igakora, burimwo kureka ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru mugakora mwisanzu. Ivyo navyo kubishikako nuko abarundi baronka ijambo biciye mu matora yobayo, abanyagihugu akaba ari bo bonyene bitorera ababarongoye, abo nabo bagaheza bagakora neza. Bakoze nabi abo banyagihugu bakababogoza, bakora neza bakabashimira mu kubongera amajwi, bakabandanya bariko barabatunganiriza. Iyo ntwaro nziza uvuga ubwo ntuburi kuvuga MSD ko kumbure ariyo igeze ku iyo mvuze ko abarundi baronka ijambo ryo kwitorera aba barongora, nukuvuga ko MSD tuba turimwo muba barundi bevari wabarundi badushimye mu mugambo wa MSD bakawuhunda amajwi, nta nicobuza ko ya migambi yatumye umugambo wa MSD canke vya bindi vyose turiko turanegura umugambo wa MSD woheza ukabikorera abarundi. Uno munsi rero ivyo ntibishoboka. Ntimushobora guhundwa amajwi muri ubuhungiro, hama kandi wabivuze ko umugambwe CNDD-FDD wamye wugara. Navuze ko turi mu bugamba bwo kugwanira ivyo vyose, turi mu rugamba guko abarundi bapfungiwe ivya politiki, abarundi bari mu karenganyo, abarundi bariko baratotezwa,
abarundi banyazwe ivyabo basubirana iteka ryabo. Turi mu rugamba rwo kurondera ko ibintu bihinduka kugira ngo aba bagabo bariko baratobanga igihugu bahagarika. Turi mu rugamba rwo kubuza no gutesha CNDD-FDD n'aba bandayishimiye bigira basurivu uvuga bandayishima guhagarika ivyo n'ivy'iwawe ntuntegeka perezida w'igihugu kwari umukuru w'igihugu kuba yaravyihaye ntibituma ari kumwe nabo bari kumwe na kakagwi k'abajenero bamuhereza ubutegetsi ku nguvu. Ntibituma jewe nca ndamwemera nk'umukuru w'igihugu kandi yisizeho atasizweho n'abarundi. Igihe azoza tukagira amahiganwa abaye mu muco abarundi bakamuhunda amajwi nzomwubaha nk'umukuru w'igihugu. Mugu uyu munsi sinshobora kumwubaha nk'umukuru w'igihugu kandi yasenyuye ubutegetsi kandi yagize kudeta akanumya abarundi akakijambo abarundi akishiraho ku nguvu. Mbe ndakubaze Peter Nshimirimana uvugira umugambwe MSD uno munsi ivyo muri ko murasaba ari hamwe CNDD-FDD ishoboye kubikora umukuru w'igihugu byose akabitunga akabishira ku murongo ku buryo ibyo byose nta bantu bakinyuruzo bazira ubusaba karekugwa bafunzwe agata akugura ubuga rwa politiki imenyesha makuru mwoba munyuzwe uri kurarota ukanura kuri uri kurarota ari hamwe bibaye kuko ntibishoboka nuko nyene uri kurarota ni ari hamwe tibishoboka. CNDD-FDD yararose amahigwa hagije yo gushobora gukosora no guhindura bimwe n'ibindi. Ndayishimiye yazanya karimi nkuko wabivuze utangura avuga yuko kizira kwica abarundi. Niwe mwicanyi wa mbere yisha abarundi benshi, harimo abasirikare, harimo abanyagihugu, harimo abanyepolitike, harimo abajournaliste, harimo abandi. Rero kuri CNDD-FDD ivyo ntibishoboka yuko ihinduka ngo ishobore gukora neza, ishobore guhindura ivyo itakoze mu myaka 20 ga Geoffrey. Ubu niho wiyumvira yuko yoza kubikora. Umurundi yaciye umugani kwa gatoki kamenyereye gukomba kama gahese. CNDD-FDD yaramogoreye gukorera mabi abarundi. Nturondere ko hari ibintu vyiza ishobora kuzoza ngo ikorera abarundi. Iciza kihari gusa arabandi yo iyo upfumu uvuga uti nk'ubu botanga imihoho ibintu bigahinduka ubibona ivyo navyo ntibishoboka. Barya bazovaho tubakuyeho kandi ni hirya y'ejo sikera. Nkuko nabikubwiye kare ni mwashobora kubicisha mu nzira nziza. Uvuze ko inzira ari nyinshi mugiye yo tutemera n'inzira ni mwebwe bande ni mwebwe bande twebwe twagutumiye muri Kenya. No ivyo rero reka nakubwiye ko abarundi bafise inzira zinge ni ibintu bizohinduka. Naguhaye urugero ko gwa gasore nta mumenyesha makuru yaje kumubwira ati mubona muzobicisha he kugira ngo muronke intahe yo kwikukira. Nta mujournaliste yaje kubwira ndadaye ati mubona ibintu bizoca hehe kugira ngo ibintu bihinduke. Nta n'umumenyesha makuru yaje kubwira abanyangoma barondera ko ibintu bihinduka ati mubona muzobicisha hehe kugira ngo ibintu bihinduke. Abanyagihugu iyo bashavuye, abanyagihugu iyo badundumiwe, abanyagihugu iyo barengewe baramenya inzira bacishamo mu guhindura ibintu. Jewe rero ndiko ndakubwira ko ibintu bizohinduka kandi bizohindurwa nabande n'abarundi. Nturondere ko mbwira n'abarundi inzira bazokoresha kugira ngo babihindure. Abarundi barazi inzira bazokoresha kugira ngo ibintu bihinduke. Kandi izo si jewe wo kuzibabwira, jewe ndabandanya akazi kanje ka politiki. Hanyuma abarundi barazi inzira bazobicishamo. Mugabo uko ndabibona iyi imvura iza kugwa ibanza gukuba, urabona igicu sikera ngo ibintu bihinduke. Ndabikubariye. Uri kuvuga ngo umunyepolitike ncanibuka mu minsi heze harabonetse abasirikare bahabwa igihano cyo kuzunguruka Uburundi bagenda basaba ikigongwe ku makosa bari bakoze muri politike bijya mu bihiye nsiguro.
namaze kugusigurira ko abasirikare bagowa y'ikivumvu co kimwe n'abandi barundi. Ariko igihano baracemeye baranagikora kandi caraheze. Ni kubera ko udashaka kumviriza ivyo ndagusigurira. Wibaza ko kijya gihano bakoze kingana icaba abariko baragandagurwa muri Kongo? Wibaza ko kingana n'icaba abariko baragwa muri Kongo? Abasirikare gukora igihano canke kudakora igihano, ndakubwiye ko bagowe co kimwe n'abarundi muri kino gihe. Nta murundi numwe mu mugwi uwari wo wose, aba basirikare, aba abanyepolitike, abanyagihugu basanzwe, aba mwebwe abamenyesha makuru mwama muri ko muratubaza ngo hariho abo badupfungiye, aba abihebeye Imana, aba abadandaza, bo twese turi mu ngorane. Igihugu kiri mu bibazo byazanywe canke biriko birazanwa na CNDD-FDD. Rero ntuze kumbwira ngo abasirikare bagoco kimwe n'aba, ahubwo igitangaje nukuba abasirikare barahiriye gukingira abarundi canke guhagararira uburenganzira bw'abarundi. Uyu munsi bariko baracuranguzwa, abandi bakiregwa nk'impene, abandi babakorera amabuye ivyo nyene uri kuravuga byo gufukama basaba ikigongwe, abandi babatembereza n'amaguru babasunaguza agati, kandi aribo bogombye guhaguruka bagakingira abarundi, bagakingira n'igihugu. Ivyo rero mu majambo make biri muri ivyo bitubabaje. Uyu mubabaro mfise niwo imigwi y'abarundi itandukanye na wewe Geoffrey Karangwa mufise dufise uyu munsi kuri intwaro ya Ndayishimiye. Ego dusa n'abariko barasozera kino kiganiro. Mu Burundi haribonekeza ugwaruka gwinshi ruheza amashure, yaba mu bijanye n'ubuganga canke ubwubatsi, eka mbere ibisata byose ubwarimu, baheza kwiga bagaca bahunga igihugu. Sinavuga guhunga igihugu ubwo bakaja gukora akandi kazi cyane mu bihugu bibanyi, nk'abaja gukora mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, abaja gukora mu bihugu vya Buraya. Ibi inya ntimubona ko bizohava biteza ikibazo, na cyane ko naho mwe mwahunze ntihabuze abagenzi inshuti bakiri mu gihugu, ugasanga Uburundi bubandanije kubandanya buja hasi kuruta. Mbanze ndakubwire yuko abarundi urugwaruka canke abo barimu, abo baganga batabakomoka, hariho ubwa mbere gukizigufa kubera badafise kazoza kabo. Hariho ubwa mbere guhungisha amagara, haruhande y'ivyo byo kurondera akazi. Hariho ubwa mbere kuraba ko boronka aho kuko ubwo gwaruka niko gwirirwa rurafatwa rukayoregwa mu munyororo w'akarenganyo babahora ivyiyumviro vyabo. Ubwo gwaruka niko gwirirwa ruricwa, rurungikwa muri Kongo, rurungikwa hanahandi mu bintu ataco bibamarira canke bifasha imiryango yabo. Rero kuri iki kibazo kijanye no kwiyumvira ivyo kurondera akazi, shaka kubwira twaranabivuze ke CNDD-FDD nta migambi ifise yo gushobora kuronkera akazi canke kuzana amaproje yotuma ugwaruka rushobora gutera imbere. Ntayihari. Igihe rero bitameze uko kandi bitaniteze kubaho, kuko ugenda urabe indero mu mashuri, abantu bariko baratakaza ubumenyi, babahereza impapuro ataco zishobora kubamarira kuko mu mutwe atakiriyo. Akanovera k'indero canke k'inyigisho mu mashure karatakaye. Abana ntibigishwa ngo baronke ubumenyi bwo gushobora no kwigwana. Igihe rero ivyo byose bitahari, hanyuma tukagira intwaro nk'iyi yabanda yishimiye idashobora kugira imigambi y'iterambere ngo ishobore gufasha abanyagihugu, ishobore gufasha ubwo gwaruka kwironkera akazi, ikaza gukreya gusa ikirimba co muri paeje co kurondera guhereza imbonera kure nkeyi na zone baharuye bashaka gushimira ko zishe abarundi benshi canke zanyaze abarundi benshi. Nta handi
abarundi barimwo urugwaruka n'abandi baciye ubwenge. Ndakwibutse ko benshi muri aba ariko barahunga n'abantu aba yariza akagira niyo kapasite nto y'ubwenge, baca bahunga bakarondera ingene bashobora kubaho. Ingaruka rero ku gihugu nuko igihugu kizobandanya kiza kubica nyuma nk'uko kimeze mu by'ubutunzi, kuko abo bayincabwenge babandi leta yari yarasomesheje baca bagenda kurondera amaramuko hanze. Ntidufise inguvu canke zo gushobora kugarura urugwaruka uyu munsi tudafise ikintu tubaha gishobora gutuma babaho ngo bibesheho. Ni ukuvuga rero ko leta iriko iratakaza inguvu zofashije gushobora kubaka igihugu kikava muri ubu bukene n'aya magorwa n'ibi bibazo bihari. Muga ivyo vyose wibuke ko bishingiye ku kubura intwaro canke abategetsi beza bafise imbono n'imigambi yo gushobora guteza imbere igihugu c'u Burundi n'urugwaruka rurimo. Hambavu y'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD urwaruka rw'imbonerakure haravuzwe ikintu citwa FRAD kizoba kirimwo urwaruka kimeze nk'abajeje umutekano, mugabo leta ivuga ko kizoba kirimwo abarundi bose. Igicoco mu giha ihe nsiguro ivyo vyose n'imigambi ya Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe yo kurondera. Ariko umbabarire cyane kuko umuvuga ngo ndayishimiye none si Ndayishimiye Evariste basi ni general major basi ivyo ivyo biramuraba yitwa Ndayishimiye Evariste ni watwari intwaro y'igikenye n'igihoto n'agahotoro. Ivyo ose shaka kuvyinjiramwo wewe umwita uko ushaka, mugabo ntitubiharira. Nama mbona mwanditse ko ari Ndayishimiye Evariste. Hama rero ibi ni migambi yabo yo kurondera gushiraho canke gushinga umugwi w'ababandi, umugwi wo gukorera amahano abarundi, kuko ufise ubutegetsi ugashiraho mirise nk'iyo nta kindi kiba gisigaye atari kurondera gukora amahano, gukorera amahano no gukora amabara nk'ibi vyirwa birakorerwa abarundi. Ubwo gwaruka nabo bose bazoshigwa muri ico bita FRAD ni kindi gisirikare, kandi musanzwe muzi kw'igihugu gifise igisirikare gifise inzego z'umutekano nizo kwivuna basi zikwiye, naho ziriko zirasambugwa canke zasenyuwe n'iyi ntwaro nyene. Uyu munsi rero gushiraho ico kintu FRAD n'uyundi mugwi w'ababandi, umugwi w'abazokorera amahana abarundi, ni n'ikintu umuntu ategerezwa kwiyumvira ko cane, kuko twibaza ko gishobora kuzovamwo igishobora gukora ubwicanyi bw'ishano, ubwicanyi ndengerabutungane, kubera ko nta kuntu boshiraho ikindi gisirikare kandi hariho inzego z'umutekano nizo kwivuna basi. Nabivuze ko dusa n'abako barasozera kino kiganiro, dusozerere ku kijanye n'imigenderanire n'andi makungu. Uburundi bwarananye buranana ko butazopfa bwuguruye imbibezi bibuhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda, ngo bakavuga ko Uburundi bwifuza ko abashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bobanza bagashikirizwa inzego z'ubutungane mu Burundi, ariko byaranse burundu. Ibi bintu mubona ihereza ari bihe? Ikibazo c'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ni kibazo tubona cyane ko CNDD-FDD ifise n'ubushobozi buke ubwa mbere bwo gushobora kubona ineza yo kugira imigenderanire ngira ngo n'ayandi makungu, kuko ivyo biri mu bintu bituma ari abanyagihugu bagira ingorane. Tugiye cyane cyane nko kuri
iki kibazo c'imbibe y'imigenderanire y'imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda ari byo bizana n'icuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, bifatiye kuri ibi uri kuravuga ngo ko Burundi buvuga ko hari abashatse gutembagaza ubutegetsi bahari, ibyo ni ugwitwazo ataho rufatiye, kubera ko abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nakubwiye ko bari bahagurutse gukingira no guharanira ko amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro ryayakomoka ko bidasenyugwa. Abo rero ntitubita bashatse gutembagaza ubutegetsi, kandi abo si iyo wugaye imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda ntubuhanye abo bantu uvuga yuko bahungiye mu Rwanda, hahanywe abarundi. Ndakwibutse ko Burundi budafise ibitaro vy'akarorero bishobora kuvura ku rugero rukwiye ruhagije. Ba barundi bobwirijwe kuva mu Burundi bakaja kwivuza mu Rwanda, abo bubahaye igihano. Ndakwibutse ko mu Burundi hari ikibazo c'amadovize, hari ikibazo cyo kuronka amafaranga y'agaciro. Ubu iyo wugaye imbibi buhanye ba barundi bazo kurondera amafaranga y'agaciro kugira ngo bagende muri bimwe byo kwivuza canke baje gutembera mu mahanga. Ndakwibutse ko mu Burundi dufise ibibazo vy'amashure. Hari abavyeyi canke abarundi barondera kurungika abana babo kwiga mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo wugaye imbibe uba wugaye uburenganzira bw'abarundi bawe. Ndakwibutse ko imbibe zuguruye, ibidandazo vyava ngaha bikaja ibidandazo vyava ngaha mu Burundi bikaja mu Rwanda canke ivyava Uganda bikaja mu Burundi, ubutumye amakori worose uyahomba kandi uri igihugu ca nyuma gikenye ku isi. Ivyo vyose tubona ko ari ubwenge buke bw'abatwara, nukutabona kure kanatsinda. Indege zirirwa ziragira amavore ziva i Bujumbura zigenda mu Rwanda, izindi ziva mu Rwanda zigenda i Bujumbura, wumva hatahanywe abanyagihugu batoyi. Nivyo rero nivyo ndakubwira ko mukuru w'igihugu nabo bakorana canke leta ndayishimiye idafise imbono yo gushobora kwiyumvirira ibintu byose vyiza vyotuma abanyagihugu b'abarundi bashobora gutera imbere. Mu majambo make, hahanywa abarundi ntihahanywe abanyarwanda. Mugambwe MSD muhagaze hehe ku barundi baheruka gufatwa n'agashavu? Aha ndavuga muhari Red Tabara wahisemo kuja amashamba yo muri Republika Rusange ko kugira ngo ubagore mwe nabo bantu bahisemo mwe nizo nzira mugambwe MSD mu bihiye ziko. Nakubwiye ko ari uburenganzira bw'umurundi wari we wese gufata inzira yumva ishobora guhindura ibintu. Muhari rero canke bajene bo muri Red Tabara bahagurutse bagahitamo gufata inzira y'umuheto, n'uburenganzira bwabo, kandi abo ivyo twumvise baharanira bisa n'ivyo abandi banyepolitike twese n'umugambo MSD na twebwe duharanira. Ntidushobora rero gusuzugura canke kunegura inzira bahisemwo. Bo barabona ko iyo nzira ariyo yoshobora gutuma ibintu bihinduka. Abo rero nukububahira uburenganzira bwabo. Abandi nabo nka twebwe nk'umugambo MSD kuba tubona ko inzira y'iwacu ya politiki ari izotuma ibintu bihinduka, na twebwe utegerezwa kutwubahira uburenganzira bwacu. Nukuvuga ni birajanye na bimwe nakubwira, ntituzotegeka kandi ntushobora gutegeka abarundi uko ibintu bihinduka, ahubwo abarundi barazi inzira bazobicishamo mu kugira ibintu bihinduke. Niba abo muri leta barababona bati inzira yo kwihuta ikagira n'ingoga niyo gufata inko tugahangana n'aba bantu, n'uburenganzira bwabo kandi turabubahira ico ciyumviro cabo. Hama ndakubwire ko twebwe mu mugambo MSD
bitatugwa nabi ku muntu uwo ari we wese yohaguruka ariko aragwanya iriya ntwaro y'igikenye y'ubwicanyi y'akagaye n'agasuzuguro ya Ndayishimiye. Ivyo ntibitugwa nabi. N'umunyagihugu yotora ibuye hariya akaritera musitanteri ashaka kugaragaza ko ababaye, uyu mugambo MSD uramushigikiye. N'umunyagihugu yohaguruka agatonda harya ku biro vy'intara ashaka kugaragaza ko ababajwe n'amabakoregwa n'intwaro ya Ndayishimiye, uyu mugambo MSD uramushigikiye kandi ukamwubahira inzira yiwe yatoye yo gushobora kugwanya intwaro nk'iriya. Ubutumwa rero ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye dusozere kino kiganiro. Ubutumwa nyabake ijambo umubwira rijanye Ndayishimiye nta butumwa twebwe nta mwanya dufise kandi wo gutakaza ngo turafise ubutumwa tumubwira. Twaramubwiye bihagije, impanuro zikwiye twarazitanze, turamubwira ico yokora. Twarasohoye amadeklarasiyo atandukanye agishika ku butegetsi, turamubwira ko yotahukana impunzi zikaza kubaka igihugu cabo zigasubira mu vyabo n'iteka. Vyaramutaye kuwa amazi. Twaramubwiye ko yopfungura abanyororo ba politiki, vyaramutaye kuwa amazi. Aho kubapfungura yabandanije apfunga n'abandi. Twaramubwiye ko yoshiraho imigambi y'iterambere, vyaramunaniye. Twaramubwiye ko areka imigambwe igakora, vyaramunaniye. Wewe wansanze mu buhungiro na wewe uri mu buhungiro. Ivyo rero nta kamaro ko guta umwanya ngo turafise ubutumwa turungikira umukuru w'igihugu. Ahubwo nashaka gutera kamo abarundi ubwa mbere bapfunzwe bari mu gahotoro n'akarenganyo n'umubabaro bitagira uko bingana kubera ivyiyumviro vyabo canke akarenganyo akariko kose. Abo nibihangane bamenye yuko turi nyuma yabo kandi ko tubashigikiye kandi ko tutazoruhuka na rimwe igihe bazoba bakiri muri ako karenganyo barimwo uyu munsi. Hanyuma mbwire abarundi cane bari hagati mu gihugu, turazi umubabaro babayemwo wa buri munsi, turazi inzara barimwo uyu munsi, turazi akarenganyo bakoregwa buri munsi, turazi ko batswe uburenganzira bwabo, turazi ko banyagwa ibyabo buri munsi. Ariko inzira ni imwe, nuko bashira ubwoba bagahaguruka bakanka kubandanya barenganywa, bakanka kubandanya bakoregwa ivyo bariko barakoregwa n'intwaro ya Ndayishimiye. Hanyuma mbonereho kandi n'akaryo ko gutera kamo imigwi rero itandukanye y'abarundi, ni ukuvuga baserukira imigwi itandukanye y'abarundi. Aho harimwo abanyepolitiki, baba bari mu gihugu canke abari mu buhungiro, abamenyesha makuru mwebwe, abihebeye Imana amasengero, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, bahaguruke tuje hamwe twiyumvire, dusubire twiyumvire ingene igihugu twokizura muri iriya manga cashizwemwo n'intwaro ya Ndayishimiye. Inzira ni imwe, ni yuko turengera ibintu vyose bidutandukanya mu buryo bumwe n'ubundi, tukaja ku nzira yo kurondera kuzura Burundi buri mu ngorane, buri mu kaga, buri mu bibazo bitagira uko bingana, byashizemwo na Ndayishimiye
n'umugambwe w'SNDD-FDD. Ego reka nshuti namwe bagenzi muri ko muratwumviriza tubashimire kuba mwabanye natwe kuva mu ntango za kino kiganiro. Ndabibutsa ko mushobora kugira ico mushikirije cyangwa mugatanga intererano yanyu mufise imbuga nyinshi mwobicisha ko tukavyumva. Muri kino kiganiro twaye ko tuganira ku myaka 5 iheze umugambwe SNDD-FDD uri wiyongeye ikindi kiringo c'imyaka 5 kirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umutumire yari Epitas Nshimirimana avugira umugambwe utavuga rumwe canke udashigikiye politike ya SNDD-FDD. Epitas Nshimirimana, reka ndagukengurukire byimva mutima kuba witavye muri kino kiganiro. Ni jewe ndabashimiye kuba mwanyiyumviriye ko mukampereza aho nshobora kuvugira ibi vyiyumviro vy'umugambwe MSD. Mwakoze kuba mwashoboye kudutumira, ariko nshimire cyane abazoshobora kugikurikirana n'abazogira ico bakuyemwo mu gushobora gushira ubwoba bagahaguruka kugira ngo twikure ko runo rusyo rutuzingamiye ko. Murakoze. Jo Philibert Karangwa rero nije nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nariko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira eka mbere n'amasana makabashikira asa neza muri gahunda twihaye yo kubashikiriza mwene ibiganiro kugira ngo natwe tutanga intererano yo kubaka Uburundi twifuza dufatikanije na Baho TV twafatikanije runo rugamba. Mugira ibihe byiza tubifuriza ko mwororanirwa aho muri hirya no hino, tutibagiye abagore mu makambi y'impunzi abari mu mabohero 11 gizwe igihugu c'u Burundi, abari mu yabira mwese tubifuriza kuroranirwa nagahindukira.